الرحيم. حصل صفة الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتوكلت الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حرز الله، دخلت في حرز الله، دخلت في امان الله بحق كافها يا عصاد كفيت كفينا كفيت كفينا وبحال معيس قاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اني اسالك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwa Islamu imani abantu haba gusekandi Dr. Swalhan TV gusekandi kwa turaganya kugira gukora cyane kawuzigano cerekeye uburozi bweke bugana gutwagwa igitutu cyawe. Mbega umatse gutwagwa igitutu cyawe, simbona commentaire zanyu hasi. Shaka commentaire namro yo bazashobora kubaza dushobora kubishura. Subscribe ndabona turacari nkeya mugerageze nge subscribe bisa nyinshi cyane gose, muge partage abagira partage ndabona ni bake, muge partage kugira ngo YouTube yacu kugera kure gose. Bimaze gutwagwa igitutu cyawe gikurikirana ngiki ni kuvuga yuko mu migambi yawe mukora imisi yose byo kudandazwa ibintu vy'imanza mu kudandazwa shakudandaza uzokora usubira inyuma. Ushobora kuba hari umuntu ukunda gose uboneka imbere y'abantu, imbere y'abantu, imbere y'abantu bakuru, udosigara umenga ntubonekana. Ushobora kuba hari umuntu ukundwa cyane gose, ukundwa n'ababosi bawe, ukundwa n'abakoresha bawe, udosigara umenga ntukundwa. Kandi ushobora kuba hari umuntu ufise imigisha, ufise amahoro n'ituze mu buzima bwa misi yose, mu mirimo ya misi yose, ntabwo dushobora kugira. Kandi uzokabona umuntu w'amarushwa, umuntu w'amagorwa, wamusubira inyuma abagenzi bawe batanga umugenzi wawe agenda gutanguza ubutayu 10,000, wewe ugatanguza umutayu w'umuliyoni, mugasanga umutayu 10,000 aratembe gusumbya wewe. Kuri ubwo rero vraiment ndabasabye mugire umane n'ukurikirana mutera intege kugira ngo channel yacu Dr. Swalhan TV ishobore gutera imbere. Hama uburozi bwo kugira ntimbo gutwagwa igitutu ni uburozi bubi cyane gose, ariko kuno munsi Sinyogira ngo ndabashikirize kano ka video gatoye mugabo tuzora inimero igice cya kabiri partide yerekeye uburozi bw'umuntu twabwiye igitutu, kuko hari ngine yabigenza nuko abikora kugira ngo bishobore kugira ingaruka mu buzima bwawe. Wewe ukuranyumviriza ukeneye kumenya Dr. Swalhan avura gute, Dr. Swalhan akora igipimo gute. Dr. Swalhan kingina akora igipimo agusaba amazina yawe abiri, izina rya mama wawe, izina ryawe, amazina yawe abiri, izina rya mama wawe akuvyara, gusaba amafaranga y'igipimo. Amafaranga y'igipimo shagudi imikashi Saguri ibikashi mu minota Dr. Swalhan abagwaye inyishu aho hose ashaka kuvura. Igipimo mumenyereze igipimo rero wese agishaka kuri ibikashi. Kuvura naho dushaka kumuvura umuntu ari kure turi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa ari ngaha mu Burundi naho dushaka kumutwaka kuri biro tukavura muhira. Murakoze cyo mukine kubaza no gutabura gose mwandanye mutubaza nshaka kutubaza imiro 68 sakratwa 9 saudi cyangwa 60 gusara 965 cyangwa 60 980 470 nimero zacu shobora ushaka kuturogera ko hama murakoze cyane gose. Wahaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.